jewe abariko barankurikirana bibaza ngo tuko turiba uyu mugambi tumaze guhakaza abantu barenga 30 uyu mugambi kandi nawe utanguye ndumwe ariko none yo ntabandiko iyo hataboneka abandi ngo twiyunge iyi ntambwe nayo bamaze gutera hanyuma muyibuke ko nababwiye ati ano mavuta rero niyo akogwamwo ya mavuta basuka mu moteri z'imiduga nimba umaze kubona lubrifiant cameraman ayerekane neza urana ngene ari muri kano kantu ukamaze kuja gukoresha imodoka gusukiramo amavuta uri kurabiraba ikise kintu abarundi natwe twokwikorera wabonye hanyuma sinivyo gusa ku bantu tumaze iminsi tudandaza ko ano mavuta naje ubwanje ndayanywa sinashobora kurya imfungurwa zivanze zivanze no babijya dufate nk'ibiharage ukabivanga n'ibijumba ubu barakubita no mugesera bukado n'abantu benshi cyane bariko badushingira intahe kubitangaza ayo mavuta ariko arakorka nibaze tugira ivyunguka umushikanganje w'intwara yo hagati niwe yariko ararimba kaya karirimba mu mabifu twarahavuye muracaraho bandanya mutu mwanya turi mu vyunguka ahubwo tuzonabica nani tuzobacanga sana tupambana pore pore voilà. Hello guys, murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi kore hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongira ndabaha ikaze mu kiganiro cyacu arico canyu bashikizwa na jewe Mario kuri Yaga Tech TV ndakwibutsa kugira subscribe kugira tubandanye twubaka umuryango munini kandi cyane nkuko ro mubibona turi muri quartier industrielle ushobora kubaza ati mbega tuje kubereka iki tuje kubereka ingene turimo turahingura igitegwa c'ikibonobono vyatanguriye muri biro aho batwereka intete tuvuga ati mbega izi ntete bizogenda gute baradusigura ingene bizogenda ingene bazozitera hama turadugana ruguru tugenda mu ntara nyinshi zigiye zitandukanye izo ntete baratwereka ahantu baziteye hama turagaruka inyuma y'ikiringo kitari gito dusanga za ntete zaravuyemwo ikibonobono kirimo kirakura ubu naho rero ca kibonobono twabona kirimo kirakura ubu naho baragisoromye nico bariko barahingura nico rero baje ngaho kugira batwereke ingene bariko baragihingura yes turi muri quartier industrielle mu ntara ya Bujumbura nahantu heza cyane nahantu hari ama company menshi hari ama industry menshi baguma bacura buri kanya so reka twinjire rero reka twinjire kugire ndabereke what's happen so mugumane natwe iyi ni Yaga Tech TV mwibuke kugira subscribe kugire mubandanye muronka byinshi kandi vyiza yes nkuko mubibona twamaze kwinjira mu ihinguriro ry'ikibonobono oil yes nguyu unya na CEO ndamutomboye sanza ari hafi ngomba namuganirize mugumane natwe kugire murabe ingene tugeze kwiterambere ryiza yes Monsieur David mumeze gute ego ni sawa meze neza Mario oui amakuru y'imyaka ni meza cyane mumeze gute nukuri turashima agateki mwari mwamevye oya nakazi kenshi murakoze cyane nagize neza kutugendera ndaramukije abariko baradukurikirana kuri bashasha batanzi Jane kwa David tuyisabe ariko benshi banyita kibonobono kubera umugambi twatanguje wo kurima igitegwa c'ikibonobono mu Burundi hanyuma rero ndanezerewe ko namugarutse kubera ko ejo hahise narakubitiye kuri Facebook ndiko ndaraba ikiganiro twakoranye namwe mu Cibitoke rero twako turavuga amavuta hana kuya kontu muhimbura aka video gatoya bigatuma rero
abantu baca bakaraba rero nari ngeze ahantu ariko ndavuga ibintu umudamu umwe je muri Australia yanerefone asigurira ariko arambwira ati aya mavuta uyisiga ntushobora gusaza bijya byo kugira imikanya rero icyo gihe nibyo nako ndavuga ati amavuta uyisiga uba mwiza niko rero mwakase kuri Facebook rero ikintu nabonye commentaire nka zose commentaire nka zose zari zabantuka hari zabantuka cyo kijuji yo mbwa ibiki done ko we yisigaye mavuta ko dona atari mwiza ko atari mwiza nawe nayisige abe mwiza ibintu nk'ivyo hano umuntu nabonye yandika ati none haje ujya musore kweri ujya musore ni mubi bo rero je ndabitahura kuko kenshi urana ibintu bica ku ma réseaux sociaux mengo babifata nk'ubenseriye bafata nk'ubenseriye kandi mugabo je umva birumvikana gusa no ko batabumvira ikiganiro cose urumva ico umuntu akora gashoti ko kuri Facebook ori yo kwinjira muri rya link bagende kumva ikiganiro cose bo baca bajajinga bahefatiye kuri rya gashoti nutse nyene bavuga ko ndiko ndiba ariko je ndanezerewe nk'ubu mugarutse musanga ngaha mu ruganda kuko ngoma ndabereke bya bindi nahora ndababwira kuva mu ntango muribuka yuko natanguye ndababwira ati tuzorima ikibonobono tugihinguremwo amavuta umunsi wa mbere muza bwana Mario ndakwibuka mwasanze muri biro aho dukorera twabibereka ku gicapo aho twacapuye abatari bake rero baraponze baratukana baje kujya amafaranga abantu n'igisuma ngo akereye gucika hanyuma kandi je mbwa narababwira ngo none ngo ko twereka ngo ku bintu ngo yemprimye ngo natwereka imirima ngo mutipe ngo aguma ngo n'umu escrow baguma ngo twereka ngo ku bintu ngo yemprimye ngo katutwereka imirima hanyuma kandi mu byo mwaje ndabayagira narababwira ati jewe nari nsanzwe nkora amasabuni zisanzwe tuzikuye mu mise amavuta imise nayo ni Musanze ndiko ndaraba ngaho ko nuwo mugambi ntitwawuhagaritse nubwo gusa ibi byabandanije bizimba birazimvye cyane imise yabandanije yumukora niyo mpamvu n'isabune ubu ku isoko zizimvye nukuri imise irazimvye kandi urumva kuzimba nivyo kuko urabona ibigazi birimwa imakamba muri makamba igice ca Nyanzarake n'intara ya Rumonge na Ruyigi n'iyi Bujumbura bitarirare cyo kimwe na Bubanza honyene rero ugiye kurabigurirana by'abantu uko ringana kandi n'ivyo bigazi imise vy'ukuri ubu iboneka bigoye hama kandi narababwiye yuko kiriya gihe jewe nariko ndakora mbwa nkaguma nkora mpomba kubera udafise umutahe ngo ubushobora niburi bikwanikira urana hariya hose nk'iyi mbuga yose iyi ube wayanikiyemo biba bigoye kugira ngo ushobore kugira gute ushobore kwavansa nanje rero nivyo vyanshikiye mbwa rero cyane yumvira reka niyumvire ikindi kintu kindi tworima kugira ngo kivemwo amavuta ashobora gufashanya n'iki kibonobono mu kuzana amafaranga mu kuronka amavuta jewe rero target yari yo kugira ngo turonke amavuta nzokoramo isabune ni ajya amavuta kumbe kugira uzana ikibonobono ide yavuye ku mavuta yo gukora mu isabune yavuye ahubwo kuri esheke numwe bahora bavuga ngo esheke ni nziza ubuhombe nariko ndagira nibwo bwanteye kwiyumvira kure kubona kure kwiyumvira kure kuvuga ati none ndiko ndahomba muri ibi neje nzobaho gute cimviro caje gutyo ntangura rero kwiyumvira niki kindi kintu tworonkamwo amavuta vyahereye aho nararonse ibitari bike bivamwo amavuta ariko nja kugwa ku kibonobono mu gifaransa canke mu congereza niho nagira ayo ma recherche yitwa ricin canke castor
Yes. mugorana kuri Google ko bakwereka ama image ca ndabona mu mafoto ca ndabona ikibonobono niko rero kuca mvuga nti iki kintu kandi nakuze ndakibona ca mvuga ati rero ca ntangura rero ubushakashatsi ndakirondera ndagitera ndabona umwanya cereye ndafata za mbuto ndakubita nyene amanyanga yiwanje ndaronka ya mavuta mbona aravuyemo nari nsigaranye ubwoba mfise ubwoba ko kwibaza ati mbega ubwo nzoronkamwo amavuta menshi nkayopfa mu mise mva ko ico naco cari gikenewe kuko nari guhava nshobora kuja kubirima ugasanga nko mwitoni ukuramwo ibido imwe umva uwo mugambi ubupfuye wakoze cyane ukinjiza bike voilà wakoresheje umutahe munini mugabo ugiye kuraba inyungu ukuyemwo ikaba nto cyane muri ico gihe ucuhomba nangise rero ubwo bwo kuvuga ati mbega iki kibonobono kizotanga amavuta menshi ku buryo nkoze isabune nzopambana naba mu bimise ntaco rero cari gisigaye mugabo bindi nyene byo kubandanya ndondera ndatseba ndabona toya mu bindi bihugu barabikora bino bintu nsanga ico kibonobono kimaze imyaka hafi 6 ku isi kirimwa mbona mu Buhindi barateye imbere cyane bakoresheje ikibonobono mbona muri Brazil izi za Chine ndaraba Argentine irigwe Haiti Jamaica cyane ndavuga ati kumba bandi ndavugana ntangura ari kuvugana nabo urabona ko ari gushobora gusanga bashize ko nimero hajya ivyo narabibabwiye nk'intahe inyuma rero yahajya murazi yuko mwaje nkabereka aho narimiye muri twarajanye mu yinga twaragiye mu Cankuzo voilà Ingozi hari aho twarajanye mu nyuma rero hajya twaragiye niyo za Rutana hose kurima vy'ukuri twararimye hanyuma twari twababwiye yuko guteye ikibonobono n'amezi 6 ahantu hashushe n'ahakanye ahakanye n'amezi 6 ahashushe n'amezi 5 kandi twarababwiye yuko ugiteye ushobora kwimbura vyinshi none rero ubu inyuma yabijya twavuze inyuma yo kubereka imirima dushimye ko mwaje tubereke amavuta nayo tuko turahingura tuyakuye hehe muri cya kibonobono kugira ngo abibaza yuko tuko turabesha bashira amazinda binakunda baza nkondera rero nkurikire ndakwereke reka tubandanye hamwe na CEO atwereke ingene barimo barahingura ingene barimo barahingura ikibonobono bagomba atwereke rero ingene ikibonobono bashobora kugihinguramwo amavuta tukaronka ubundi buryo dushobora kuronka amavuta tutizeye ikigazi cyonyene cyane yuko ikigazi kirimwa mu ntara zikeya par rapport y'intara zigize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ariko ni n'intara nyinshi ushobora kweremamwo ikibonobono ni intara yariyo yose plutôt intari yariyo yose urashobora kwima ikibonobono uko ubishaka murakoze cyane hano rero tugeze naho turiko turagerageza kuberekera abantu ko bishoboka tureka abantu ko bishoboka nuko gusa kumbure za mbuto ntazisanzeho warambwiye ko zaheze mugabo siza muri rino gunira zaje muri no gunira hanyuma rero turazitora twifashishije umuriro murabona ko ngaha dufise ikrayi iki heza rero tukafata za mbuto tukazishira ku ziko tukazikaranga tukazikaranga hanyuma tuce kuzikaranga rero twifashishije rero izisekuro sivyo si muhini turaheza rero tugashiramo gutya hakundi nyene bisanzwe tugasekura nkuko ubona uyu ariko nonga basekuye rero bakura ubu bugari
iri ni iziko aho no munsi batetse ngaha zika n'inkwi tumaze imisi dukoresha hanyuma tuca tuza rero ngaha muze ngaha ndabereke yes mugumane natwe n'uburyo busanzwe cyane gose nko mu gihe hoho ejo aho bukera mashine zikaboneka urumva azo ari ibintu bisanzwe gose hano murabona ko hariho abariko barakora ni kuvuga duca dufata bwa bugari kabushira muri ibi bisafuriya binini mubona ngaha hanyuma ukaca rero tugira gute bakaca bashiramo amazi bagateka bafata burya bugari bagashiramo ngaha baca bavanga n'amazi baca bashiramo amazi baca bateka patetse rero amazi n'amavuta amavuta arimwo ni menshi cyane yo rero aca yireka hejuru ca dukoresha kano kantu ashobora kugira uku nkuku ayo n'amavuta yari hejuru n'amavuta ari hejuru ahubwo menshi bayakuyemo rero niyo yaya nkaya yose aya n'amavuta kandi menshi cakindi rero narimeje kubwira ati nari mfise ubwoba bwo kumenya ati mbega ndavye imitahe nzoba narashizemo nkaca ndaba n'amavuta avuyemo zohangana n'umuntu yakoresheje iyi mise ariko nagomba ndakubwira mwigore ndabasubize hariya ndabereke rero bona aya rero n'amavuta akora amavuta hanyuma muyibuke ko nababwiye ati ano mavuta rero niyo akogwamwo ya mavuta basuka mu moteri z'imiduga nimba umaze kubona lubrifiant kameramani ayerekane neza urana ngene ari muri kano kantu ukamaze kuja gukoresha imodoka gusukiramo amavuta uriko urabiraba iki si kintu abarundi natwe twokwikorera wabonye iki cuzuye iki cuzuye ngaha ni ibihumbi 360 ahiwacu ariko hanze baratubwira ko gishobora gushikana $100 hafi $700 canke arenga akanako aya nayo ngira barayazi ko arayaberetse kuva kera namone ko ndabereka mu cibitoki aya rero nayo tuyagurisha ibihumbi 15 hanyuma sinivyo gusa ku bantu tumaze imisi tudandaza ko ano mavuta naje ubwanje ndayanywa ko je muri iyo misi sinashobora kurya imfungurwa zivanze ni kuba bijya dufate nk'ibiharage ukabivanga n'ibijumba ntajya bibye ntiwapfuye inda yanje vraiment byaca bigorana cyane ako kuva ntanguye kunywa tuno tuvuta ubu barakubita no mugesera bukado n'abantu benshi cyane bariko badushingira intahe ku bitangaza ayo mavuta ariko arakora rero kuri kya kibazo we warumbajije bisaba yuko abantu bumva kamo twabateye bazana imitahe yagateke nikimenyesha makuru iyi video ndazizorabwa n'abantu benshi ariko ikibabaje sinzi ko kibabaje sinzi ko gitangaje nukugene tumaze imisi tubwira abantu zana ibihumbi 12 wiyunge natwe aha turi kumwe n'aba diaspora bari muri Canada naho twaduganye mu Kirundo barabibonye baza tubereke yuko ivyo turiko turakora urumva ivyo turiko turakora atari ibintu by'ubujanja reka twihute gato kameramani ngira ngo ndakwereke twarabazanye ngaho imashine yariko iraka igisekuro kiba kiri ngaha nikijya kiba kiri ngaha kuvuga ngaha rero ni kubera itakije wabiraba mbona umenga ko barayisambura gitsungurutse rero gutya ni kuvuga amavuta aca ngaha mugabo iyi ni yijya yimise iyi ni yimise rero acu twereka abantu ati tuve mu vyisekuro tugira imashine yibanze rero n'abagwiza tunga bareke gusamara iyi ni diri ejo niyo bazobashura kuvuga ati erega
erega twoshinga rero ihinguriro rikora lubrifiant rero amavuta moteur kubyo n'ibindi bihugu biza bikayagura nga ugashora mu makungu. Yes kuko muri 2060 2040 2060 turondera abantu imituga zo bari myinshi mu gihugu. Rero nk'ubu tuvuze ati amavuta yose y'imituga azoba hingurirwa mu Burundi gusa, bo bibaza ko ivyo byo kwinjiza amafaranga angahe? Jewe abariko barankurikirana bibaza ngo tuko turiba uyu mugambi tumaze guhakaza abantu barenga 30 uyu mugambi kandi nawe utanguye ndumwe, ariko none yo ntabandiko iyo hataboneka abandi ngo twiyunge iyi ntambwe nayo bamaze gutera ibihumbi 12 nukuri samahera menshi yobuza yuko abarundi twishira hamwe, abari South Africa, abari Zambia, Mozambique, Australia, Iburayi, Amerika, nimuze twiyunge. Yes. Ryageze active abakunzi mudukurikirana haba kuri Facebook, ndazi ko muturaba turi muri benshi ni benshi cyane, muraba aho twahereye naho tugeze ubu nukuri ntibisa. None ikibuza ko muza ni giki? Yes, dusa n'abasozerere kino kiganiro. David, ndashaka ijambo rimwe gusa ry'agasunika rugi abarundi uwo babwira akakanya. Je ni kubemerera yuko iterambere rishoboka biciye mu mukurima ikibonobono. Nukuri birashoboka. Yego. Birashoboka. Nta busuma burimo, nta bwesiko burimo, nta kintu kigoye kirimwo. Ntibabure kuza ngo twifatikanye. Tumaze kuba turi abantu barenga hafi 3,000 gushika ubu, kandi abarimo bose barashima, kandi turabona vy'ukuri yuko ari intambwe yo tuzoyitera. Yes. Yego, je rero no bahandanye ndabahamagara, nimero zacu ngira ngo barazibona, bahamagare. Rero abantu muze twifatanye, ivyo tuko turakora ni vyunguka. Mani bahezagire, mureke guma mudutuka ngo David ngo none ngo wowe ngo kwari mubi, je sindi umudemu, none je ko ntari umukobwa, je nivukiye mu buzima bubi, urumva, nivukiye mu buzima nakuriye mu muryango Kenya, urumva, na nubu ntakoze cimvuka mu muryango Kenya na nubu. Rero byo by'ubwiza nubwo abakobwa ngo gupambana, ditwe ni gupambana. Rero bajya bavuga ngo none ngo ko atubwira ngo amavuta ngo uyisize ngo uciba mwiza ngo wowe ko atari mwiza. Hari nabo bavuga ngo none ngo ko bavuga ngo buzana ubwanwa ngo wowe ko atabwanwa buzi. Cyamfise n'ubwanwa bwinshi ubwo ntabwo ukunda, ni bwinshi gusa ntabwo nkunda, ndabuharura bwose. Yes. Mugabo uretse nko mu minsi 3 4 babwamaze kugwira. Rero bareke guma bantuka, nibaze tugira ivyunguka. Umushikanganje w'intwara yo hagati niwe yari ko ararimba kaya karirimba mu mabifu twarahavuye muracaraho bandanya mutu mwanya. Twa turi mu vyunguka ahubwo tuzona bicanani tuzobacanga sana tupambana pore pore. Voilà. Shimira n'abamaze kwifatanya natwe aho tugeze, ari abagabo bakunda Burundi n'abarundi. Yes. Badufashe mu mugongo, badushigikiye. Imana bahezagire abanywanyi bacu mwese, mumve ko David ndabasabiye umugisha uva ku Mana, kandi Imana ibaye kuramba kabisa, tuzosangire akanoti kavuye mu ndugumba yacu turiko turatanga. Yes, murakoze cyane David. Reka nagushimire nawe umuntu wakurikiranye kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma, aho ari wose ubahwe. Peace and love.